Ashafasha dukure Nyarenga ngibyo ribiko rirareba nayo ngingukira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bizuka n'ibihugu bihoza abana mbikukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. Ivu ibidukikije amaboko y'abantu n'imbuto nivyo bintu vya mbere bituma igihugu gishobora gutera imbere mu bijanye n'uburimyi. Ku munsi wa kane igenekerezo rya 27 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2022 Uburundi bwarifadikanije n'amakungu mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe igiterwa c'ikawa ku civugo kivuga kiti kundi kawa gwiza umwimbu w'akanovera wongere uyikundisha abandi. Ivyo birori bikaba vyabereye hariya mu ntara ya Ruyigi. Umuyobozi mukuru w'ikigodeka kijejwe guteza imbere igiterwa c'ikawa mu Burundi aratubwira ingene uwo munsi washizweho n'ingene leta y'u Burundi nayo yahimbaje uwo munsi. Umunsi mukuru mpuzamakungu wahari igiterwa c'ikawa washizweho n'ikigo cyangishirahamwe OIC nishyirahamwe isanzwe rihurikemwe ibihugu amareta n'amashirahamwe akora mu gisata c'ikawa. Igihugu cyacu Burundi rero naco kikaba kiri muri ivyo bihugu bisanzwe mu shirahamwe. Rero twifatikanije n'ayandi makungu kugira ngo ubwa mbere dushimangire kandi dushigikire ico gisata c'ikawa, cyane cyane ko tuzi ko ari gisata ngirakamaro mu Burundi n'igisata ngirakamaro ku isi yose. Rero ni muri ntumbero kugira ngo twungurunani cyane cyane ko mu bikorwa iryo shirahamwe mpuzamakungu igiterwa c'ikawa gisanzwe gifise harimwo kunagura no guteza imbere igiterwa c'ikawa. Rero Burundi nabwo nyene buri muri yo ntumbero muri uwo murindi kuneza y'ubutunzi bw'isi. Aranatubwira n'icatumye uwo munsi Odeka yahisemo kuhimbariza mu ntara ya Ruyigi. Umunsi mukuru twahimbarije mu ntara ya Ruyigi kumvo novuga zitatu nyamukuru. Intara ya Ruyigi ni intara isanzwe iba mwikawa ariko muri kahise iyo kawa yagira zimangana buke buke ko bataronka bayishora bigatuma bene igihugu bacika intege. Icya kabiri nuko ari intara irimo abene gihugu twabonye bakunda ibikorwa ko muri wa mugambi wo kunagwa igiterwa c'ikawa leta ya hashize imbere mu gutera amakawa menshi kandi vyabonetse ko abene gihugu baho biciye mu koperative biteguriye cyane guteza imbere igiterwa c'ikawa nkuko bafise ama hectare atari make buri commune ndetse no ku mashuri. Ikindi nuko muri ya ntumbero nyene yo gukomeza urunani mwiterambere twashimye kwihimbaza mu gihugu turiko n'abajeje intwaro turiko n'abajejwe buri n'ubworozi nitwije mu ntara kugira ngo iyo ntambwe twifuza gushikako Uburundi wishike ko muri rusange. Hari abarejejwe buri n'ubworozi nitwikije mu ntara zitandukanye abasurekera abarimyi bikawa mu ntara zose n'abandi dusaye dufashanya ni kugira ngo ugo runani rwo kunagura igiterwa c'ikawa dushobore kushika ko twese turi hamwe cyane cyane dushize imbere ubuhinga bwiza bwo kurima ikawa kuyihingura no kuyibika. Mu ntumbero yo gutegura neza ihimbazwa ry'uwo munsi ikigodeka giserukiwe n'umuyobozi ajejwe uburimyi muri ico kigo cyaratunganije ingendo hagati mu gihugu kugira ngo cirabire uko ibipimo vy'ikawa ya leta vyatewe na Odeka vyifashe. Mu kwezi kwa mbere ku mwaka w'ibihumbi 2020 leta yaratanguje umugambi wo kunagura igiterwa c'ikawa
mu gusubizamwo ikirenge mu gutunganya igisata c'ikawa aho yaciye ishiraho ikigo Odeka. Mu mugambi rero umwe Odeka yashinzwe hariho no guteragira ikawa za leta, ndetse kuva nyene Odeka itangura kujaho yaciye itangura kurangura uwo mugambi aho kwisize n'ibihumbi 2020 ishira ibihumbi 2021 Odeka yashoboye guteragira ikawa mu bitara vya leta ku mahegitari ashika 53. No mwaka ukurikira no kuvuga isizeni y'umwaka w'ibihumbi 2021 shira mwaka w'ibihumbi 2022 Odeka yarateye ibindi bitara. Uno munsi tukaba dushitse ku mahegitari arenga gato 87. Dufatiye kuri uwo mugambi nyene wo gutera ikawa za leta, hari n'izindi nzego cankwe abene gihugu baba abifise cankwe afisa mikoro make baciye bafatiraho akarorero. Kuri uwo munsi ubaye wa kabiri tugendera ahatari hake, twashoboye kubona yuko nk'urwego rwo kwivuna abansi nako nyene rumaze guteragira ikawa zitari nkeyi zishika ku mahegitari menshi. Twabonye kandi yuko hariho n'abantu bikorera utwabo cankwe abarimyi basanzwe bamaze guteragira ikawa, kandi ivyo byose tukabona yuko bifatiye kuri aka karorero ka leta ko gutanguza ibipimo vyayo. Hampande y'ivyo rero hariho n'amakomine nayo nyene amaze guteragira amakawa. Ahano bahakarorero nk'amakawa yo ngaha muri iyi ntara ya Ruyigi aho yose amaze gushiraho ibitara vy'ikawa ku ngero zitandukanye, ariko iconzi coco hariho ni komine imwe imaze gutera ku hegitari zishika kundwi. Ivyo rero turavyishimira kuko duca tubona yuko umwimbu w'ikawa mu gihugu uri kuriyongera. Saho honyene rero aho kumbure nari nshifatiye ku ndimiro ziri ku mahegitari atari make, ariko twaratanze imivyaro myinshi cyane irateragirwa ahantu hatandukanye mu mihingo igihugu. Ubu ico dukora kaba ari kuguma dukurikirana turaba yuko biriko biragenda neza. Uwo muyobozi yarashimye uko yasanze ibipimo vy'ikawa vyifashe, akaba yarakengurutse ukuntu abegwa n'ico gikorwa bose bakorana n'ikigo Odeka. Ibi bikorwa rero biriko birakogwa si Odeka yovyishimira yonyene, turashima ukuntu dukorana hagati ya Odeka n'abajejwe n'abandi bakozi b'ubushikiranganje bakorera mu ntara ndetse no ku nzego zibakurira hamwe n'abajejwe intwaro rero, kuko nurunani rutuma n'abene gihugu baheza bakagamburuka bakabona yuko arakarorero keza. Aratubwira karusho kamaze kuboneka ku murimyi w'ikawa kuva leta ifashe mu ntoke ico gitegwa ibicishije muri Odeka. Kuva aho leta isubirije akarenge mu gisata c'ikawa yaciye itangura kuduza igiciro ku murimyi. Turetse no kuduza igiciro, murazi yuko n'amafaranga baheza bakayaronka ku mwanya wategekanijwe, bagaheza nabo bakikenura mu miryango yabo. Ivyo rero nivyo dushima, kandi tukaba tugiye kubandanya n'inguvu zisumbirije kugira ibitara vy'ikawa vya leta ndetse no guhimiriza n'abandi bene gihugu bibandanye bitera imbere. No bamenyesha yuko ubu mwaka muri komine ya Kigamba intara ya Cankuzo turiko turategura umurima urenga hegitari 60, aho uwo mwaka nyene tuzoteragira ku hegitari 50. Muri zikawa turaheza tugateragiramo kandi n'ibiti bibana n'ikawa kugira bishobore kuza birakinga bishobora kuzana agatutu n'ibindi vyiza bibivako nko gukorora amababi kugira ashobore gusahiriza muri ibi bijanye
n'ibisasizo vy'ikawa. Mu gihe imvura itihuse gutasura muri uyu mwaka, uwo muyobozi ahanura abarimyi ko bo kwitwararika kuvomera izo kawa. Murabona yuko imvura itaboneka, turabahimiriza yuko aho bishoboka bavomera ikawa bafise kugira aho ikawa zamye nk'izi zito zito zishobore kubandanya zironka ubuzima. Abene gihugu bo muri komine Nyabitsinda iri mu ntara ya Ruyigi barahimbawe n'ico gikorwa ca Odeka, bagahamagarira bagenzi babo kwijukira ico gitegwa c'ikawa. Twebwe tumaze kumva yuko bagomba kurima kawa, twebwe twavyakiriye neza cyane, twarishimye kubera muri iyi komine yacu nziza Nyabitsinda igitegwa c'ikawa cyasa n'ikintu cibagiranwe, ariko twumvise yuko bagomba kongera kugarukana ico gitegwa, byaduteye umunezero cyane kubera ko dushobora kuronka nk'ubuzi tukifashisha mu miryango nk'abanyeshure bakiga, ndetse natwe tukaronka ibyo tugaburira bato bato kubera ibikorwa tuba tukora. Twebwe ibyo totera kamo abandi nuko nabo kwijukira ibi bikorwa, ndetse harimwo n'akarusho ko guca ubwenge bakamenya ukuntu bashobora gutera ikawa mu mihana yabo n'ahandi. Twosaba rero abantu batarabimenya ukuntu botera ikawa ko bovyijukira, hanyuma bakabaza bamaze kuvyiga bakabereka ukuntu boshobora gutera imivyaro y'ikawa n'ukuntu ikawa rishobora kuduga n'ingoga, ukuntu babikora. Tugarutse rero muri ivyo birori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe igitegwa c'ikawa, kabaye akaryo keza ko gushimira abarimyi babayabaye ndetse n'amashure ukuntu bitayeho igitegwa c'ikawa. Odeka ikaba yabahaye ibikoresho bimwe bimwe nkenerwa mu gukorera neza igitegwa c'ikawa. Ikigo Odeka caratanze impapuro z'iteka uhereye ku basanzwe bahingura ikawa, kubera ikawa zabo zabaye iza mbere mu kanovera mu higanwa Odeka yari yaratunganije imbere y'uko uwo munsi uhimbazwa. Abandi bahawe impapuro z'iteka n'abakaranze, abatetse n'abahongeje izo kawa. Bamwe mu baronkejwe izo mpapuro z'iteka baragaragaje umunezero ku bw'ivyo vyiza bibabayeko. Mu bantu bakoze ikawa neza, kubera ko itonero ryacu rya Kinyovu riri mu ntara ya Kayanza muri komine Matongo, iryo tonero twakoze ikawa rurangiranwa, ngira ngo murabona ko abayihonjeje barayihaye amanota atari make angana 90 n'ibice 20, 90 kwijana, kuvuga 90 n'ibice 20, amanota menshi cyane ku ikawa yahonjejwe inshuro nyinshi n'abantu b'inzobere babinonosoye, babona ko ari ikawa y'akarorero. Twebwe ko tugiye kubigenza, urabona ko twatetswe iteka ridasanzwe, twe tugiye kurushirizaho, ahubwo tugiye kurushirizaho ku buryo ikawa zose no ku yandi mayizine dufise, ahubwo twokora ikawa ziri kuri urugero gusa, ku buryo tubarurangiranwa ngaha mu Burundi no mu makungu tugume dutora ikibanza ca mbere. Kubona narose runo rupapuro rw'iteka navyakiriye neza cyane, kuko tuba dufise amayizine menshi bose tukagerageza tugakora, urumva ni ibintu vyiza cyane. Nk'ubu unye bica bimfasha nkabereka abandi bakaca baboneraho akarorero, kandi nanje ca numva ngize inguvu, kuko biraboneka ko ibikorwa nkora bidaherera ngaho gusa. Hamya cerekana yuko ikawa yashoboye gutorwa mu makawa aryoshe kandi yateguranye ubuhinga, novuga afise ico bita kanovera,
jewe rero nk'umukozi yarahagarariye bino bintu ni intege nyinshi kandi novuga ko n'abandi boraba bakaza barakora ibintu bikagenda nkuko nyene uno munsi ndashimye cyane ico nemeje ngiye gukora ni ukubandanya nyene nshiramwo inguvu nyinshi cyane kugira no hanyuma ibikorwa bize bibandanye bigenda nkuko nyene urupapuro rw'iteka twagwakiriye neza kuko byagaragaye ko inguvu twakoresheje zagize akamaro kandi zikakirwa neza kandi byaduteye intege ko tugiye kubandanya guhimiriza cyangwa yaba aho twasanzwe twagize uwo murima kugira ngo twagure gusumbya aho twari twagejeje imyiteguro navuga ko igeze ku rugero rushimishije kuko ubwa mbere na mbere hoho imirima y'ikawa ubu imeze neza twaramaze kwitegura mbega none akarusho ku gihugu cacu k'izo kawa zabaye iza mbere n'akahe izi kawa mwabonye zarose amanota meza icyo dukora cha tuzishira ku buhinga ngurukana bumenyi hama badandaza canka abaguzi bazikeneye ku isi baca beheza bakegera ikigodeka kikabereka aho bashobora kuzirondera hari uncavuga ati jewe nari nkeneye nyinshi uwo mwaka mugabo kubera izo nkene mutazifise ti mu mwaka uza murankorera nkizi canke izisumba izi bigatuma rero igiterwa c'ikawa mu Burundi gishobora ku kibanza gikomeye mu bijanye n'urudandazwa mwabonye kandi ko twateye intege abakurikanye ico gikorwa kugira ngo dushobore gushika ku makwa ya kanovera birasaba ko abantu bemeza ko izo ko ari za kanovera abahinga ni kugira ngo mwabonye ko harimo gwaruka harimo abakenyezi harimo abagabo harimo n'abantu bakuze rero ni kugira ngo muri ico gisata gishobora gutanga akazi ku bantu benshi tugikomeze dutere intege abakoze kiya gikorwa cyo guhonja amakawa kuyatunganya gushika naho dushika isozerwa gihiganwa kugira n'undi gwaruka ruri micungararo y'u Burundi rushiye ko bwa bundi hariho ibikorwa byo guhonja ikawa bishobora kubamwo nk'akazi byakoze imbere y'abashira amashiramwe atandukanye gutyo uzokenera uja kumufasha guhonja ikawa yiwe akiriko arayihingura kugira ahindura urutoki babone ko bariho nabo kenera kuvyiga babone ko dufise abahinga bo bibigisha hama barimye nabo bakarowe twateye intege kugira ngo aho babaye bagende babere akarorero kandi abandi bene gihugu hanyuma abandi bafatire ko akarorero bati bwa bundi ukoze neza leta irabibona ukoze neza baragukurikirana kuko benshi bari bazi ko bajya abafundi b'indimo bataza bafata neza ibipimo by'ikawa bari bazi ko abafundi b'indimo inyigisho batanga bibaza ngo abantu bose ntibazikurikiza harabazikurikiza turamate n'intege dusaba abandi batari bwatahure neza akamaro kitwa c'ikawa kumva no kumvira impanuro n'intumbere zitangwa n'abafundi b'indimo bo mu shikiranganje buri impozo n'ibidukikije bari ku mitumba itandukanye makone ku ntara gutyo dushobore guteza imiterwa c'ikawa utunzi bwiyongere wa munwa urosoro nk'ico ufungura mufuko noro nk'amafaranga uwaserukiye buramatari w'intara ya Ruyigi yarahimbawe nuko uwo musi wahimbarijwe mu ntara nziza ya Ruyigi uyu musi mpuzamahanga wahariwe ikawa wahimbarijwe mu ntara y'iwacu wadusigiye ibintu byinshi ubwa mbere turavye bajya bene igihugu bashoboye gufata mu mugongo bakabashimira bakabaha ibikoresho bitandukanye byo gukorera ikawa bakabaha n'ifumbire yo gufumbira ikawa bijya bica bituma n'abandi bene igihugu bagira ingufu tukagira ishaka ryo kwicukira igiterwa c'ikawa novuga yuko n'umunsi mpuzamakungu wabereye mu ntara y'iwacu nziza ya Ruyigi yuko waje uduha ingufu udukabura guteza imbere igiterwa c'ikawa tuzatwara bitanguye ukuvuga yuko nk'ubwaruka ruri mu makoperative turabahimiriza gutera ibyo biterwa by'ikawa hanyuma aho bishoboka abajejwe intwaro baba ba musitanteri barohereza ahantu haba hariho amatongo ya leta bakabaha amatongo bashobora guteramo izo kawa gutyo murumva yuko turiko turahimiriza neza kugira ngo igiterwa c'ikawa cijukirwe eka no mu manama asanzwe aba twagize ingendo zo kwishikira ku kivi turaheza tugatanga ubutumwa yuko bo kwijukira gutera igiterwa c'ikawa kubona intara nziza yacu ya Ruyigi iteka ryo kwakira ibirori by'uno munsi aho bahimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe ikawa mu ntara ya Ruyigi twabyakiriye neza cyane rwose kuko bica biduha inguvu kuko twari ku murindi ushimishije wo kunagura igiterwa c'ikawa kuko novuga yuko
mu makomine nka yose aho basanzwe abenegihugu canke abari mu mashirahamwe hariho ibipimo birengeye ihegitari hamwe zirenga zitanu, hari naho bashitse indwi nta komine n'imwe itarimwo batariko baranagura igiterwa c'ikawa. Murumva yuko baba benegihugu canke amashirahamwe yuko bariko barakora, ahubwo noca ngira ko ntera nsaba ndavye umurindi turiko turijukira igiterwa c'ikawa nuko twosaba yuko boturosa amatonorero y'ikawa kuko y'intara y'iwacu nta tonorero rimwe n'ikawa na rimwe rifise. Eka noneho tugasaba yuko boturosa n'ikoborero ry'ikawa, gutyo uyu murindi turiko za kawa zimaze kugira tudashoboye kuronka ingene tuzihingura neza. Kuri ico kibazo c'amatonorero n'ibindi bikenewe kugira ngo ikawa itezwe imbere muri yo ntara ya Ruyigi, ababijejwe mu kigo Odeka baragitangiye inyishu. Odeka vuba bwango igiye gutanguza kubaka amatonorero. Aha duhagaze inyabitsinda hazoba itonorero, muri komine ya Gisagara y'intara ya Cankuzo hazoba itonorero, hamwe no muri komine ya Bweru yo muri iyi ntara nyene ya Ruyigi. Aho hose tuzoshiraho amatonorero. Dutera kamo rero abene gihugu gufatira karorero kuri imigambi ya leta, hamwe nuko kuntu nyene leta iriko irashiramo ingufu kugira umurimyi agira ijambo, na cane cane mu kumuhereza amafaranga atuma yikenura mu muryango ndetse no yamuha ku mwanya ukwiriye. Babifatireko kugira nabo mu miryango yabo, ndetse dufatiye no ku bantu bakiri bato bato bashobore kurima ikawa kandi bazirime ku bwishi. Ngaha turi hahora hariho ingorane zo kuronka aho bashorera ikawa, mugabo ico kibazo Odeka yagifashe nka nkama, tukaba dufise umugambi yuko aho tuzobona hose hariho ikawa zateragiwe ku rugero ruboneka hazoheza hagashingwa itonorero kugira abene gihugu ntibasubire kubura aho bashorera ikawa zabo. Muri kazoza turifuza kunagura gusumba. Mwumvise ko hari bisabo abene gihugu mu ntara ya Ruyigi basaba, ndetse burya no mu zindi ntara zimwe zimwe ivyo bisabo birahari bijaye no kugwiza amatonorero, kubashikiriza umwavu ku gihe kandi ku giciro ciza, ndetse no kubadugiriza agashiro kabuti. Ivyo byose ni imyitwarariko twira tukicarira tumaze guhura nkabo mu gisata c'ikawa, ariko bagiwe imbere na leta y'u Burundi kuko ariyo yafashe mu gisata c'ikawa ku neza y'ubutunzi bw'igihugu n'ubwarinyi b'ikawa. Umuyobozi mukuru w'ikigo Odeka ahamagarira abakenyezi n'urwaruka n'abandi kwijukira guteza imbere ico giterwa c'ikawa. Ku rwego rwa Afrika hasanzwe ari intumbero yuko amareta ahurikiye mu bihugu bisanzwe bifise umwimbo w'ikawa boshyira imbere cyane abakenyezi no gwaruko. Ku bwa mbere nibo benshi kandi ugwaruka nago rufise ingufu nyinshi. Rero muri ubwo butunzi dufise turasaba ugwaruka kwitabira ibikorwa vy'ikawa nkuko base na basekuru bavyitaye kandi bigatera iteka igihugu. Mu kigo Odeka tugiye kuraba ngende dufashanya n'amashure, kuya mwabonye twaciye ku mashure mu kuyaho ubushimwe, ni kugira ngo dutangure intambwe ya mbere. Ku mashure harererwa ugwaruka, mu makoperative harererwa ugwaruka n'abakenyezi, gutyo kugira ngo dushobore kuhamagarira ubwo gwaruka n'abakenyezi bijukire na ntaryo guteza imbere no guterera mu gisata c'ikawa. Rero tugiye kuba hafi gusumba mu ntumbero kugira ngo ico cifuzo ca Afrika mujanye no kugwiza umwimbo w'ikawa ducije mu bakenyezi no gwaruka dushoboye gishikako. Murumva yuko leta mvyeyi kandi inkozi yitayeho guteza imbere igiterwa c'ikawa ibicishije ku kigo Odeka. Ahasigaye nuko umwe wese uca ashoboye no kubimwega yokora yivuye inyuma kugira ngo umwimbu w'ikawa y'akanovera ukomeze kwiyongera mu Burundi. Aho niho wa mufuko uzoshishikara uronka amafaranga, na wa munwa ushishikare uronka ivyo ufungura. Ashafasha dukuye nyarenga ngivyo riko reba nayo ngingukira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bihugu bihoza abana ndikugura nama
ndi umwungere w'amagara nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo nkavura kwaje. Inka, imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.